Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi twabateguriye amakuru ahambaye arabana na politike tugira ngo tubashikirize muri kano kanya wipfuza kuzajya bamambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico usabwa nta kindi niba utarapyonda kuri sabone akanika ko ryo keza ko gubyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo igice cya kabiri ku byaranze ubuzima n'ubutegetsi bwa Perezida Pierre Buyoya nk'uko abatari bake bagiye barabisaba kuri ino mboneshakure ko twabakorera inkuru y'ibyaranze ubutegetsi bwa Perezida Buyoya nk'uko kandi twabibemereye uyu munsi turabahaye igice cya kabiri kijanye n'ibihe bikuru byaranze Repubulika ya gatatu ni ukuvuga intwaro ya mbere ya Majoro Buyoya kuva ku wa gatatu Nyakanga 1987 gushika ku wa 10 Mukakaro 1993 naho ari ikiringo c'imyaka 6 gusa ni igihe cabayemwo ibintu byinshi bikomeye ku gihugu byinshi twagiye turabica ku masonga tukizera ko abakiri bato hari ico bashobora gukuramo izi nkuru z'akahise nkunze kuzitegurira abakiri bato usanga bataronka aho bakura ibyaranze kahise ku Burundi 60% y'abarundi bariho uyu munsi ntibari bwavuke igihe Majoro Pierre Buyoya yafata ubutegetsi mu mwaka w'1987 ndizera ko iyi nkuru iza kugira ico ibunguye nk'uko nkunze kubivuga njewe nyine sindi umuhinga wa kahise byinshi mu byo ndabaha nibyo nasomye canke nabajije ababibayemo igihe Perezida Buyoya afata ubutegetsi bwa mbere nari mfise imyaka 11 gusa ntankeka ko muri no nkuru nshobora kwihenda abazi byinshi boyiterera canke bagakosora aho baza kubona agakosa gutyo tukungurana ubumenyi kubahana atagutukana tumukunda canke tumwanka Majoro Buyoya yararongoye Uburundi ubu hasigaye ko tumenya tukanakura icigwa mu byo yakoze nyene acirongoye Uburundi ibihe bikuru byaranze intwaro ya mbere ya Perezida Pierre Buyoya kuva mu mwaka w'1987 gushika mu mwaka w'1993 itembagazwa y'intwaro ya Perezida Jean Baptiste Bagaza mu gitondo cyo kuwa gatatu Nyakanga 1987 wari umunsi usanzwe w'akazi nta na kimwe cari cerekana ko ubutegetsi bw'igihugu bwashobora guhinduka umukuru w'igihugu Colonel Jean Baptiste Bagaza yari mu rugendo mu gihugu ca Canada mu nama y'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa imbere yo kugenda Perezida Bagaza ari afise amakuru ko hari abitifashe neza mbere inzego ziriwe ziperereza zaramubwiye ko kuva muri ndamukiza 1987 ko yokurikiranira hafi Majoro Petero Buyoya yari ajejwe imyimenyerezo n'ibikorwa by'abasirikare mu biro bikuru bya gisirikare G3 iyo nkuru bisa nuko Perezida Bagaza yifashe minenegwe ariko imbere yo kuja mu rugendo yari yagenye Majoro Buyoya mu yandi mabanga atari aya gisirikare iyo ngingo ntiyigeze ishirwa mu ngiro igihuha ko hariho abasirikare bagira batembagaze ubutegetsi catanguye gukwiragira mu gisagara ca Bujumbura mu gihe c'isaha 3 z'igitondo mu gihe ca 3:30 abasirikare n'ibimodoka bya gisirikare batangura kuja mu bibanza bihambaye by'igihugu abakozi ba leta barugara amabiro abadandaza bugara amamagazine yabo bose barataha mu gihe c'isaha 4 abasirikare bifatiye iradiyo na televiziyo by'igihugu haratangura gusamirana imiziki y'igisirikare haciye amasaha make yahavuye yumvikana ijwi rya Majoro Michel Miraburwa atangaza ko Yohani Batista Bagaza ahagaritswe mu mabanga yo kurongora igihugu umugambwe na leta y'u Burundi iryo tangazo ryahagarika kandi ibwirizwa shingiro inama nshingamateka na leta y'u Burundi ryabuza abantu barenga 5 gukoranira hamwe rinashinga amasaha abantu batarekuriwe gusubira gutembera imwe mu ngingo zihambaye zatangajwe n'iryo tangazo yari ishirwaho y'inama ngarukira gihugu irongowe na Majoro Pierre Buyoya guhera aho abarundi benshi batangura kwibaza uwo Majoro Buyoya uwari we
kuko naho yari azwi rwose mu gisirikare mu bandi Barundi ntiyari azwi. Yari umusirikare yavuga make cane, yize amashuri akomakomeye mu Bubiligi, mu Bufaransa no mu Budagi. Intwazangabo yigereza cane abasoda bato bato ikara, ariko yanka akarenganyo. Abamuzi mu gisirikare bo bamubonamwo uwuzovamwo umukuru w'igihugu kuva kera. Nk'uko benshi bakunze kubivuga, bivugwa kandi ko abo basirikare bato bato ari bo bagize uruhara rukomeye cane mu ikurwa rya Koloneli Bagaza n'igenwa rya Majoro Buyoya nk'umukuru w'igihugu. Abasirikare bato bato bari basanzwe barababajwe cane n'ingingo ya Perezida Bagaza yo kuza arabasubiza mu buzima busanzwe uko haciye imyaka 6. Majoro Buyoya we aca akorera kuri uyo mubabaro iruhande y'ibindi abasoda bariko barasaba. Itembagazwa rya Perezida Bagaza ryaratangaje abanyagihugu kubera yaboneka nk'umukuru w'igihugu atinyitse cane atacari kumwubahuka. Perezida Bagaza yari yarateje imbere igihugu ku rugero rutangaje mu myaka 10 gusa. Niwe yubatse amahinguriro nka yose ahambaye y'igihugu, amabarabara makuru y'igihugu, ingomero z'umuyagankuba, ibitaro bitari bike n'amashuri y'igihugu n'ibindi byinshi nk'uko twigeze kubibashikiriza mu nkuru ijanye na Repubulika ya kabiri. Naho yari yarakoze byinshi bishimishije, hari ikibazo camukomeranye mu mpera aho atanguriye kugara amasengero ya Kiliziya Katolike, yirukana abapadiri n'ababikira b'abazungu, yigarurira amashuri y'amaseminare, ahindura amashuri asanzwe ya leta. Ikindi kibazo camunaniye ni ikijanye no kumvikanisha amoko mu Burundi. Inyuma y'urwimo rwo mu mwaka w'1972, igihugu we yagihaye amahoro, ariko ntaco yakoze ku njyane zari hagati y'abahutu n'abatutsi. We yafata ko amajambere ariyo azoheza ibyo kuryana. Ibibanza bihambaye by'ubutegetsi nka byose byari byizigiwe n'ubwoko bumwe. Impunzi z'Abarundi zagumye mu makambi muri Tanzania, mu Rwanda na Zaire. Amashuri yaravuzwemwo amacakubiri y'amoko. Muri ico gihe carazira kuvuga amoko mu Burundi kuko Perezida Bagaza yavuga ko twese turi Abarundi gusa. Hari kandi ikibazo c'amacakubiri y'intara n'imiryango cavuzwe cane mu mpera y'ubwo butegetsi bwiwe. Ikindi caranze impera y'intwaro ya Repubulika ya kabiri ni iterabwoba mu gihugu, aho abakozi b'igendereza bari bacunze Abarundi ku rugero rw'uko atawari agishoboye guserura iciyumviro gitandukanye n'ica Perezida Bagaza. Izo mvo zose zatumye inyuma yo gutangara Abarundi bakirana urweze intwaro nshasha ya Repubulika ya gatatu yari irongowe na Majoro Buyoya. Imiryango y'imbohe za politike iriruhutsa na rirya ata muntu n'umwe yishwe muri iryo tembagazwa ry'ubutegetsi. Perezida Bagaza yaragerageje kugaruka i Burundi byihuse, ariko agarurirwa mu Rwanda acaja mu buhungiro mu gihugu c'Ubuganda kwa mugenzi wiwe Perezida Museveni. Mu nyuma yungururiza muri Libya kwa Koloneli Gaddafi. Kwa 5 Nyakanga 1987, Majoro Petero Buyoya yarashikirije ijambo risigura ibyatumye abasirikare batembagaza ubutegetsi bwa Perezida Bagaza, acashira ahabona amazina y'intwazangabo 31 zari zigize inama ngarukira gihugu kwa 9 Nyakanga, naho yemeje icesi nk'umukuru w'igihugu. Mu mpera z'ukwezi ashinga leta anagena baburamatari b'intara. Mu minsi ya vuba agifata ubutegetsi, Majoro Buyoya yatanguye urugendo rw'amashikanye mu ntara zose z'igihugu kuganira n'abaserukira abanyagihugu bose, gutyo atanguza ico yita intwaro yubakiye ku nama n'ingingo z'abanyagihugu. Yarasubije Kiliziya Katolike umwidegembyo wayo n'ibyo yari yaranyazwe byose. Yarasubije iteka izina rya Rwagasore n'incungu z'igihugu, maze urwaruka rwa Porona rusubira kwitwa nyine uko rwari rusanze rwitwa, no kwibuka itariki Rwagasore yiciweko birasubizwaho. Muri kaminuza yarakoze ikintu canezereje cane abanyeshuri. Mu gihe kuri Repubulika ya kabiri agafashanyo gahabwa abanyeshuri kahinduwe ingurane, Perezida Buyoya yashitse avuga ko kizira kurihisha ibyo wareresheje umwana wawe, maze agasubira kuba imfashanyo isanzwe. Yongeraho yarakurikiranye abategetsi ba Repubulika ya kabiri
yongera akurikirana abategetsi ba Repubulika ya kabiri bagirijwe kurya ibiturire. Abakariwe cane bari abashikiranganji Albert Muganga yari ajejwe ubudandaji n'amahinguriro be na Isidori Nyaboya yari ajejwe ibikorwa vya leta. Aranagura imigenderanire n'ibihugu bibanye vyari bihurikiye muri CPGL. Akomeza cane imigenderanire be na Marshal Mobutu yatwara Zaire, asubirana n'ibihugu vya Buraya vyari bitacumvikana na Perezida Bagaza. Naho kuva mu ntango yakosoye ikibazo kijanye no guserukirwa kw'intara zose mu butegetsi, ikibazo c'amoko co nta kinini yagikozeko. Mu mwaka wa mbere akorero gatoya mu bashikiranganji 20 yagenye 5 gusa nibo bari abahutu. Abamenyeshamakuru b'ikinyamakuru Le Monde bamubajije ko yabona ico gihe ikibazo c'amoko, yishuye ko ico kitari kikiri ikibazo mu Burundi. Imvugo yahavuye ihinduka cane mu mwaka w'1988 inyuma y'urwimo rwa Ntega Marangara. Urwimo rwa Ntega Marangara muri Nyandagaro 1988, ubutegetsi bwa Perezida Buyoya bwariko bwitegurira guhimbaza umwaka bwari bumaze. Ntibwari bwashingiye imizi neza, ariko abarundi muri rusange basa n'abamaze kubwakira. Mu makambi y'impunzi z'abarundi ho nta mpinduka ubwo butegetsi bubonamwo, ahubwo babona nk'ibisikana by'abavyara. Imihari igwanya ubutegetsi yaboneyeho akanya keza ko gukwiragiza ivyiyumviro vyayo mu gihugu kubera inzego z'iperereza za Repubulika ya kabiri zari zavuyeho. Igendereza ry'ubutegetsi bushasha rikaba ryari rigoyagoye. Mu ntango ya Nyandagaro 1988 harabonetse intureka muri komine Marangara y'intara ya Ngozi. Inturika zamaze akanya gato kandi zihera ata maraso asesetse. Mu gatondo kwa 14 Myandagaro, Perezida Buyoya yuriye indege imushikana Brazzaville muri Congo ku mutumiro wa mugenzi wiwe Colonel Denise Sassou Songwe. Ashitseyo niho yaronka amakuru ko ibara ryaguye muri komine Ntega. Bukeye ubwicanyi butandukira komine ya Marangara. Ni gutyo urwimo rwa Ntega Marangara rwatanguye. Kuva ibyo bintu bibaye imyaka 32 iraheze ata muco utanzwe. Ntega na Marangara ni amakomine abiri ahana rubibi. Marangara ni ikomine y'intara ya Ngozi, ikaba iri mu bumanuko bwa Ntega. Ikomine y'intara ya Kirundo ico gihe yari amakomine asa n'ayahebwe, yari inyuma rwose mu iterambere, akagira n'icabwenge zike cane. Ayo makomine yose uko ari abiri ari ku rubibi rw'Uburundi n'u Rwanda. U Rwanda rw'ico gihe rwari rurongowe na Generali Majoro Juvenal Habyarimana. Intwaro yiwe ikaba yari yankana urunuka n'iya Colonel Jean Baptiste Bagaza. Umuhari Paripehutu wavukiye mu Rwanda mu mwaka w'1979 mu ntumbero yo kurwanya ubutegetsi bwari mu Burundi. Wasa n'uwagabanije ibikorwa vyawo mu Rwanda. Inyuma yaho Bagaza hereye Gasopo Habyarimana ko nawe agiye guha ibigwanisho impunzi z'Abanyarwanda zari i Burundi ngo batere u Rwanda. Igihe Colonel Bagaza atembagarijwe, abarwanya ubutegetsi bw'i Burundi baciye basubira gukomera mu Rwanda. Ni muri ico gihe hatanguye gukwiragizwa inyandiko muri Marangara ko igisoda cimirije gusubira kwica abahutu nk'uko cabikoze mu mwaka w'1972. Izo nyandiko zigisha abahutu kwitanga abatutsi ngo ntibarindire kubanza kwicwa. Mu magenekerezo y'umunani gushika kw'icenda Myandagaro 1988 bivugwa ko abanyagihugu benshi cane b'abahutu babonetse bitwaje imipanga n'amacumu muri Marangara, baboneka ko biteguriye igitero. Abategetsi barimwo Buramatari bakabamo na Musenyeri Stanislas Kaburunguru barishikiye Imarangara guhumuriza abanyagihugu. Inturika irahagarara ata maraso asesetse. Bamwe mu bateje iyo nturika bivugwa ko boba baciye bahungira mu Rwanda. U Rwanda rurabirukana baca batera baja muri komine Ntega nk'uko vyandikwa n'umwe mu batohoje ivy'ico gihe. Ku Ntega niho intambara yahavuye rero itangurira.
Bamwe mu bakurikiraniranye iby'urwo rwimo bavuga ko uwatanguye kwicwa ku Ntega ari umusirikare w'umututsi yitwa Joseph Karenzo yari mu karuhuko ku mutumba wa Mwendo yacumaguwe ibibugita n'umurwi w'abahutu baba bari bitwaje imipanga n'amacumu ku mugoroba wa 12 Myandagaro 1988. Joseph Karenzo yarajanywe kwa muganga acikanira mu bitaro mu Kirundo. Bukeye iyo nkuru niyo yayagwa muri Ntega nzima. Bukeye ibipapuro bigumura bitangura gukwiragizwa hose. Kwa 14 Myandagaro hari imodoka jipe y'umugambwe Aprona yaje ku Ntega yuzuye abasirikare, bamwe bati yari ije kuraba uko ibintu byifashe ku Ntega, abandi bibwira bati yari izaniye ibigwanisho abatutsi, abandi bati yariko ikurikirana abakora urudandaza rwa magendo ku rubibi rw'u Rwanda. Igihe iyo modoka igarukiye ku mugoroba isubiye inyuma mu Kirundo niko gusanga abanyagihugu bazibiye ibarabara ku mutumba wa Kanabugiri kugira bashobore kurengana, abasirikare babanje kurasa hejuru. Ako kanya nyine amafirimbi, ingoma, izamba, induru birasamirana ku mitumba nka yose ya Ntega. Igihugu kirakwira hose ko abatutsi batanguye intambara. Abahutu batari bake baca batera urugo rw'umudandaza yari azwi cyane ku Ntega, Reveriyani Harushingoro, uwo benshi bari basanzwe bagiriza ko yatungishijwe n'ibyo yibye mu mwaka w'1972. Reveriyani yari atunze inkoho agerageza kwirwanira, ariko ntaco yari gushobora imbere y'igihugu cose, maze baramufata baramutemagura n'ibibondo byiwe bine, batabwa mu musarani. Bivugwa ko umukenyezi wiwe nawe bamusanze ku bitaro bya Ntega aho yari yagiye kwibaruka, baramufata baramubaga imbere yo kumwica. Inzu yabo irasamburwa, ibirimwo biranyagwa byose. Bukeye kwa 15 Myandagaro ubwicanyi butandukira imitumba yo hafi yo kwa Reveriyani Harushingora, bene imitumba yari irwiriyemwo abatutsi nka Ntega, Ntegarirare, Mwendo, Kanabugiri n'ahandi. Aho hose abatutsi baratemagurwa, cane cane abagabo n'abana b'abahungu, inzu zabo zigasahurwa imbere yo guturirwa. Inka zabo baratema. Ikindi kibanza cabangamiwe uwo munsi ni paruwase ya Ntega, hari hahungiye abatutsi bashika kuri 80, nka bose baratemaguwe, abakenyezi n'abigeme barafatwa ku ngufu imbere yo kwicwa bunyamaswa. Bivugwa ko abo bose bahambwe mu kinogo rusange aho nyine kw'iparuwasi. Kwa 16 Myandagaro 1988 imitumba nka yose ya Ntega yariko intambara yo guhonyora abatutsi. Havugwa cane ni nka Murungiriri, Rushubije na Mugendo. Aho rero niho kwica byakozwe icesi, abana, abakenyezi, abatama, ntawe abicanyi basiga bazi ko ari umututsi. Ibitara biraturirwa, ikirere ca Ntega cuzura imyotsi nk'uko byandikwa n'umwe mu babitohoje. Umutumba wa Nyakibingo muri zone Rushubije niwo watangaje bose, aho ubwicanyi ntibwigeze buhagera kubera ubutwari budasanzwe bw'umukuru w'umutumba yitwa Matiyasi Mporerano, yari umuhutu, ararahira ko atabatutsi bicwa mu karere ajejwe. Kwa 15 Myandagaro umwaka w'1988 intambara yatandukiriye imitumba ya komine Marangara mu ntara ya Ngozi, cane cane imitumba ihana rubibi na komine Ntega. Bivugwa ko abagabo bitwaje imipanga baje bava ku Ntega bashwaye imitumba ya Kagoti, Bisiga, Kirungu na Rubaya. Uruhigi rw'abatutsi ruba ruratanguye, mbere na bamwe mu bahutu bo muri Marangara babyinjiramwo. Ubwicanyi bwahavuye bushika ku murwa mukuru wa Marangara, hari hasanzwe hakorera abadandaza batari bake b'impunzi z'Abanyarwanda z'abatutsi zaje mu Burundi kuva mu mwaka w'1959 n'imyaka yakurikiye. Umwanya wa mbere abatutsi baragerageje kwirwanaho ariko barananirwa. Abatutsi batari bake baratemaguwe, abandi barabohwa baja gutabwa mu misarani no mu ruzi Kanyaru bakiri bazima.
inzu zabo zirasahurwa, ibiraro by'amabarabara yinjira muri Marangara birabomorwa, ibara riragwa nk'uko ku Ntega naho biruko biravugwa ko muri Marangara hariho imitumba ata bwicanyi bw'abatutsi bwayibereyeko, cane cane imitumba ihana rubibi na komine Nyamurenzi be na komine Kiremba. Ikindi kitabonetse cane muri Marangara ni ibijanye no gufata abakenyezi ku ngufu, ariko ikibabaje nuko iyo mitumba itishe abatutsi ariyo yabangamiwe cane n'abasirikare baje gutabara maze hapfira abahutu benshi b'inzirakarengane batigeze bica abatutsi. Inyuma y'iminsi 3 ubwicanyi butanguye ku Ntega, abasirikare bahavuye baza gutabara kuva kwa 16 Myandagaro. Muri Marangara ho abasirikare bagezeyo kwa 17 Myandagaro. Amakambi yabonetse cane muri ico gikorwa yari ibatayo ya 4 y'abakomando y'Ingozi, batayo ya 3 y'abakomando y'Igitega be n'ibatayo ya 22 y'Ingozi. Abasirikare bagiye gushika gutabara ibara ryaraguye, imiryango y'abatutsi yaramaze gutikira ku misozi imwe. Abasirikare bashitse basanga hariho abakiriko baratema, abandi bariko barasahura, ariko bivugwa ko benshi mu bakoze ibara bari bamaze guhunga. Mu mwanya wa mbere abasirikare barashoboye guhagarika ubwicanyi, umutekano uragaruka. Mu mwanya wa kabiri naho abasirikare nabo bahavuye bakora ubwicanyi budasanzwe ku bahutu. Bamwe mu batohoje iby'urwo rwimo bavuga ko abasirikare batigeze bamenya gutandukanya abishe n'inzirakarengane. Umutu wese basanga ku mitumba ya Ntega na Marangara barica. Imiryango imwe y'abahutu yaturiwe mu mazu, ahandi bacica abitwa ko baje mu nama y'ibihumure. Ikibabaje ngaho nuko bamwe mu bahutu batabaye abatutsi barimwo mu bishwe n'abasoda kubera bo baguma muhira ataco biyagiriza. Bamwe mu batutsi bitiranijwe n'abahutu nabo nyine baraguye muri ibyo bitero by'abasirikare. Akarorero nko ku mutumba wa Makaba muri komine Marangara, aho abasirikare boba barasanze abahutu n'abatutsi bari kumwe babasaba kwivangura, baranka baca bicwa hamwe bose. Abasirikare bo bafata ko abo bose basigaye mu mitumba ataco binona ari abahutu bakoze ubwicanyi. Abasoda biyumviriye ko abatutsi nka bose bari barishwe canke barahungiye ku migwa mikuru y'amakomine. Abishwe muri ibyo bihe bose baba abahutu baba abatutsi bari mu binogo rusange. Ababikurikiranye bavuga ko utapfiriye kwa muganga wese yatawe mu kinogo rusange, mu musarani canke mu ruzi. Ikindi cabonetse muri Ntega na Marangara nuko baba abatutsi baba abahutu atana bamwe bashimye igikorwa c'abasirikare. Abatutsi bagiriza igisirikare co catevye kuza kubatabara, abahutu bakacagiriza ko caje kubamara atakuvangura abicanyi n'inzirakarengane. Urwimo rwa Ntega na Marangara rwamaze indwi imwe kuva kwa 14 Myandagaro gushika kwa 22 Myandagaro umwaka w'1987. Abarukoze ntibigeze bahanwa, baba abishe abatutsi mu ntango baba abishe abahutu mu nyuma. Nta muco wigeze utangwa ku byabaye. Leta ya Perezida Buyoya yaritwaritse gukora ku buryo ubwo bwicanyi budatandukira izindi ntara z'igihugu, gutahukana impunzi no gusanura Ntega na Marangara. Mu kiringo c'indwi 2 gusa leta ifatanije n'abayifasha yarashoboye gutahukana impunzi zishika ibihumbi 42 kuri bamwe bashika ibihumbi 47,500 bari bahungiye mu Rwanda. Benshi mu banyazwe ibyabo muri komine Marangara barashoboye kubisubizwa, igikorwa kitashobotse muri Ntega. Komine Marangara na Ntega zarakuwe ku ntara zose zikorerwa agace zisangiye mu by'intwaro karongowe n'umukomiseri adasanzwe afise igihagararo kingana n'icaburamatari, maze hakorwa politiki yo guteza imbere ayo makomine kugira aduge aje ku rugero rw'ayandi makomine y'igihugu. Abanyagihugu barafashijwe kubaka amazu, barahabwa amabati, barahabwa ibyangombwa byo kubabeshaho kubera inyuma y'urwimo abahutu n'abatutsi bo muri ayo makomine ataco bari basigaranye co kubabeshaho. Kwa 30 Myandagaro 1990 Perezida Buyoya yashize umukono ku itegeko bwirizwa nomero 1/03/20
90 ritanga ikigongwe ku bagize uruhara bose mu rwimo rwa Ntega Marangara mu mwaka w'1988. Nyinshi muri izo ngingo ntizatahurwa muri ico gihe kuko ababuze ababo bazibona nk'agashimwe gahawe ababiciye, mu gihe Perezida Buyoya we yashira imbere ko abahunze bahunguka nuko ukwinubana vyohagarara. Aho kumbure ni naho hari ubudasa bukomeye hagati y'urwimo rwa Ntega Marangara n'urwo mu mwaka w'1972. Inyuma y'urwimo rwa Ntega Marangara, Perezida Buyoya yatanguje politiki y'ubumwe yari ifise intumbero yo gutuma abarundi bavugana ku vyabateranije kuva muri kahise no kwiga ingene ubutegetsi bwosangirwa hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Perezida Buyoya yemeza ko urwimo rwa Ntega Marangara wari umutego atezwe n'u Rwanda rwa Habyarimana be n'abarwanya ubutegetsi bwiwe kugira akore ubwicanyi nk'ubwo mu mwaka w'1972, nawe aca afata intumbero itari yitezwe yo kunywanisha Abarundi. Umuntu ngaha yovuga ko Ntega Marangara yahinduye amateka y'u Burundi ku rugero rukomeye cane. Ni ngaha duciye dusozerera igice ca kabiri twari twabateguriye mu makuru yacu turi buze kubaha, hanyuma turaza kubakomereza ibyaranze Repubulika ya gatatu ya Petero Buyoya ndetse n'ibindi byinshi biba biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bipfuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.